inzu y'umuntu n'akaburi. Inzu y'umuntu n'akaburi. Wera niyo butarubaka kuri nosi ni ngombwa akaburi ni ngombwa ukajemwo ko nta muntu abura iherezo giwe n'akaburi. Niyo mpamvu twinosi bino byose tubifata nk'amapambo. Inzu y'umuntu n'akaburi niyo atanzo bufise kwisi gusa hari ahantu bazokuryamika hiwawe hiteka ryose. Niyo mpamvu nkunze gukoresha inzu y'umuntu n'akaburi waze. Nta gufakinga live. Sinshobora gufeka ubuzima. Nta bintu byo kubeshya. Hapana ndagerageza uko bishoboka. Sinka wanda achatubwira nambari miliyoni. Ana nambari miliyoni 10 miliyoni 20 ngaya hapana. Aya ndashobora kubwira ko nambari izo miliyoni ejo ngize shida y'ibihumbi 50. Kujya nzoza ndabwiye bana mushikaje mfasha hano nagize changamoto y'ibihumbi 50 uzoyama kana kubwiye ko nambari ama miliyoni. Ntibishoboka ko bisabwa mu buzima tubayemo n'ivyo namanabwiye n'abandi. Ugerageze kuba riri n'ubuzima ubayemo udafise ntufise. Ana basi no mu buzima busanzwe ndi wa muntu nyomba ntafise simfise. Mfise ndafise sinshobora kuba ntafise nkacanje imbere y'abantu ngo bana ngo genda nyaye ngo mfise imiduga apana. Genda lidi na kijya kintu mba mfise. Ndakubwira ikintu ndagifise canke simfise. Sifekagira ifusi editing ubuzima. Simbayo kukubesha abantu kubereka aho mfise kumbe ntafise. Oh hello beautiful people, reka nongere ndaguha ikaze udahengeshanya gufenda like kuri page yacu ya Facebook na subscribe kuri YouTube. Ni kuri SKY Media TV muracari kumwe na animateur wanyu Mamadou aka WTOG Mr Kajagari Mihares nongeza mdhei. Ndazi ko ibintu bigiye kumera fresh sana. Yes, inyuma y'igihe ntaboneka kuri micro narabwiye gusa umunsi n'umunsi uko nzogaruka nayo ncagihe nagarutse kugira ngo dukomeze kuryoherwana. Nimwe ba boss bacu narabwiye, nimwe nkorera, nimwe dukorera, nimwe mutuma tugirisha akajyo kugira ngo ibintu bikomeze kugenda neza. Yes, twaherukana ngira ngo muri 2023 ariko ko byagiye biraba byose ndabasaba nimbabazi kwera ibiganiro na kubisigaye biteba cyane ariko ubu twagarutse kugira ngo dukomezanye nkuko byahoze. Yes, nk'ibisanzwe murazi yuko sinigera nkorana n'umuntu adiga istoma. Uno munsi nabazaniye umuntu mutari mumenyereye, mutari musanzwe muzingira ngo uno munsi ibintu bigiye kuba fire ni show. We gusa ube hafi kugira ngo tubane twese. Ngira ngo unamuravye boss novuga ngo yaje afise style itandukanye n'abantu abandi twara dukorana. Ngira ngo n'abantu muravye kuri skin murabibona rabo kuntu yifunze kwanza. Abana ko yambaye ibintu vy'amashaneti ibintu bizimvye gusa. Boss mambo vipi? Shwari mzee. Urameze neza? Bana ndashima Imana, Allah na blessing. Yes. Kama kawaida. Kama kawa. Bro. Yes. Uziko uri mwibarabara gusa nta n'umuntu yerinda kwimvira ati mbega ujya akora ibiki yakora iki. Tayari cyabona ko ari muri mu mugwi w'abaririmbyi. Yes birumvikana. Ni ngombwa twitandukanye nabo bandi baba basanzwe. Sawa twese turi abantu gusa ni ngombwa twitandukanye nabo bandi baba basanzwe. Iyo mbonye amenya tubana uyu n'umusani, ubonye undi atamusani amenya tu n'umusani. Ni ngombwa twishire ku iyo nafasi. Yes. Bro. Turi kumwe nande no munsi. Muri kumwe na N Claus aka Tadamostiano mnyama wa nyama rugari represent no love no jealous. Atarukundo nta gupfuha bwira batatwemera one day bazotwemera umwanya nta mwanya tuzoba dufitanye nabo. Ni Claus sifekagi life. Rugari tani boy inzu y'umuntu n'akaburi waze. Yes. Aho hose ivyo ni vyivugo vyiwawe n'amazina yiwawe gusa. Harimo amazina yanje ama aka na n'ivyivugo vyanje muri rusange. Yes. Subiramo ako kantu twumve man. Isho boy N Claus Tadamostiano mnyama wa nyama rugari represent no love no jealous. Atarukundo nta gupfuha bwira batatwemera one day bazotwemera umwanya nta mwanya tuzoba dufitanye nabo. Ni Claus sifekagi life. Rugari tani boy inzu y'umuntu n'akaburi waze. Inzu y'umuntu n'akaburi. Yes. Ni musanzwe kawaida gusa ni kawaida mwana kawaida isi. Uziko mu rugari hava aba talent zitandukanye. Of course.
bakunze kuba bafise ivyivugo mbe n'utuntu muvugana canke n'akantu ngira ngo canke n'agastile kibanye n'akantu iwanyu muvukana keshi na keshi je nkanje nkarino jambo nkunda gukoresha SKY live basi no mu buzima busanzwe ndi wa muntu nyomba ntafise simfise mfise ndafise sinshobora kuba ntafise nka canje imbere y'abantu ngo bana ngo genda nyaye ngo mfise imiduga pana je ndi lidi na kijya kintu mba mfise ndakubwira ikintu ndagifise canke simfise SKY live sinediting ubuzima simbayo kukubesha abantu kubereka uko mfise kumbe ntafise yes niyo bambo SKY live Rugali Town Boy ni hajya nyene mu Rugali mva yes inzu y'umuntu nakaburi wera niyo butarubaka kwinosi ni ngombwa kaburi ni ngombwa ukajemwo ko nta muntu abura iherezo giwe nakaburi niyo mpamvu tukwinosi bino byose tubifata nk'amapambo inzu y'umuntu nakaburi niyo atanze ubufise kwisi gusa hari ahantu bazokuryamika hiwawe hiteka byose niyo mpamvu nkunze gukoresha inzu y'umuntu nakaburi waze bro uvuga ukuri kuzuye gusa ndagerageza nko mu percentage 99 ndagerageza uko bishoboka kose sinshaka kweditingira abantu ntavyo kweditingira ariko bro bituma cha nibaza mbega uheruka kubesha ryari yewe urazi hariho ububeshi burokora hakaba hariho n'ububeshi bwica ndibaza nk'ububeshi no bamperutse gukoresha bwari bwo kukorokora bwari ubwo kundokora no kurokora abandi bantu urashobora kubesha uri kuratandukanya abantu bagira bagwane umwanegera nk'ubu nk'akarorero abantu bishuzanya amafaranga ari babiri ukaje hagati ukamubwira he hasa umushuza ngahe ndamushuza 10 none 10 niyo yotuma agwana we dindira inyuma y'indwi imwe nzo banaguha ayo mahera umva mba ndamubeshe nta plan bafise ko ayo mahera ncangenda nkegera wa wundi nkareba nawe ukuntu ndamubesha kugira ingwano umva ho mba ntandukanije intozi mwakoresheje bwabo beshi burokora abantu yes nabubeshije bwo kwangamiza umuntu nigera nakoze canke bwo guta umuntu mu nkengera y'umuriro nigera nakoze je ndagerageza uko bishoboka kose sinovuga ko ndumwere cyane canke ntabesha gusa ndagerageza uko bishoboka kose simbesha yes ariko bro kumusani turazi ko ari ibintu bivuna yes wavuze ko umuntu atanze kubaza ngo ava hehe ni wavuze ko ni Rugali Town Rugali Town bro yes gusa uravye n'ukuntu wambaye ubwiye mu muhemwe barabana bavuga ati umuntu wo mu Rugali yes ariko izo shaneti bro uravye nkuno munsi ngizo shaneti gusa turavye saha shaneti ziri murangaye bro nabeshe kubera jensumira hakujya mu gihugu kibanyi cha Tanzania iryo mwizo sibe ni complete ziguzwe 30 by'amashiringi ni sawa sawa ubusinzi ukuntu bariko barayavunja gusa gigenda zitora yari laki ya marundi kubera ico gihe yavunjwe ku majana 3 ibi navyo ni 2 saha ni 15 yes by'amashiringi ko jumurishi uteranije ndaziragena dagwa nk'umugirindwi ginani nkuko yes nta gufekinga live sinshobora gufeka ubuzima nta bintu byo kubesha apana ndagerageza uko bishoboka sinka wanda acatubwira nambari miliyoni ana nambari miliyoni 10 miliyoni 20 ngaya apana aya ndashobora kubwira ko nambari izo miliyoni ejo ngizishida ibihumbi 50 kujya nzoza ndabwiye bana mushikaji mfasha hano nagize changamoto y'ibihumbi 50 uzoya makana kubwiye ko nambari la miliyoni wa ntibishoboka ko bisabwa mu buno buzima tubayemo n'ivyo namanabwiye nabandi ugerageze kuba riri n'ubuzima ubaye mudafise ntufise ana ariko rameze neza ndashimala ana blessing turavye gusa imvugo ukaraba n'ukuri ukunze kuvuga umuntu acayibaza mbega uyu muntu n'umuraperi cyangwa n'umurimbi okay jewe bwa mbere natangwe nkundi indirimbo za hip hop na rapa ariko baadaye bivanye n'isoko nchana mu kuja kuri R&B umusigaye ndirimba ndahibongoza ya wabonye muri hip hop totobo hip hop gutoboa abantu zuko badatoboa baratoboa usichangamoto kiza ntibinyaruka nkabijya byo guhibongoza ugerageje kureba nk'ubu nk'abantu b'abakobwa barakunda kuririmba guturirimbo toroshe niki asa ukizana bya bintu yo nibashobora nabo bakobwa nibo badukorera n'udu challenge n'ibintu nk'ivyo yes no mamu nanjye naciye niki tangiye kuri R&B kandi abantu barambwira dogo urashoboye ndiyo nyene gusa habonetse umuntu akambwira abana ndagukeneye urape ndarap yes ariko duheruka kubona sinzi ko naciye ndiko ndabona mbona udu clip sinzi nabonye umenga n'udushoti muri ko murafilma
Yes. Narabonye du behind scene. Yes. Mbega ijya ndirimbo mwariko murashootinga indirimbo yaramaze gusohoka cyane. Ijya ndirimbo yaramaze gusohoka yitwa My Wangu. Iri kuri channel yanje N Claus. Ugiye kusacinga N_ ijyayo hasi. Claus che L ndende A U na C urando nkukisanga ko imaze ko imisi 2. Yes. Yitwa My Wangu. My Wangu. Umuguhibongoza ni My Wangu. Ariko uducishizaho gatoya bro. Yes. Mtoto kokoliko ananifanya kijogo, kila mara ni wike kokoliko, na huo mwendo ado kama konokono, ndo kabisa wantowaro, kalivo kafundi kwenye bedi kaniweza, kanigea tamu samaki wapweza, iyumi una mavoka tanashindwa kueleza, kama kambale ni fulu kuteleza, uyo mtoto kwenye barida unanipa joto, raha nazonipa na una kama ndoto, kama utani nimenasa kwa urimbo, na ndo maana naimba huu wimbo, akinama kiinuka na mbambia, anibani ninachotaka ananipatia, nikimwita hanie ananitadia, ananitadia. Wow. My Wangu, wendo tamu yangu, My Wangu, umeshika roho yangu, My Wangu, wendo tamu yangu, My Wangu, umeshika roho yangu. Okay. Claus. Ufise jigiza bro. Yes, asante. Igituma ngize nkuko niko nzi yuko benshi kujya kwambara nk'abaririmbyi ni benshi bavyambara mugabo kumva ati umuntu nicyo akora ukumva na yiwe ni ibintu bica bitanga ni sample yuko yicurico. Yes. Okay, ndumva ni indirimbo nziza, felicitation. Asante blau. Wavuze ko maze imisi bibishizeko. Ariko urumva ni Giswahili gusa. Kubera iki wahisemo Giswahili sana bro? So eco gihe nari ndi mu gihugu kibanyi cha Tanzania. Na keshi bivanye twe turajayo keshi. Bajya abantu tuba tubanye subwo indirimbo z'ikirundi ndazifise ziriko ari nyinshi tena zisumba n'iz'igiswahili. Gusa uri hariya abivanye na bajya abantu bubayemwo kijya kirundi sawa si kuvuga ngo nuko ngo batabikunda, barabikunda gusa bakeshi bakunda bumviriza ibintu bumva. Ko ajya majambo yabo naguma numva bana uririmba ibintu twumva ko ruku nacyo nisanga naririmbye igiswahili kugira ngaho nyomba ari nk'utu challenge bashobora gukora bampe support. Gusa harimo n'igifaransa gikeya ndibaza ku verse ya kabiri harimo igifaransa. Yes, naracanganije yo mambo. Okay. Wahisemo gukora igiswahili kugira ngo aho uzoburi niyo sanzu bacana. Njyaho rimwe na rimwe ndashobora kugenda nkamaye ukwezi kumwe amezi 7 nkaba nagarutse mu gihugu cyanje. Yes, najyanye nk'i project yaho bantumye ko kubera n'ibindi fise sanzwe nkora mu buzima busanzwe. Umva akazi kawe ni usanzwe ugakorera. Yes, mara moja. Uragenda. Ucitamo ni nka gift, ngira ngo ni nka gift wabahaye. Mu ncamake urebye nino utwebwe n'indirimbo zabo turazumviriza. Sindiyo kana natwe hariyo zimwe bumviriza urazi kuba baririmbye arashobora kuririmba akavanga mu gifaransa, icyongereza, igiswahili ko nukujabura umuziki nkuko wumva abandi ngo bajabuye ibigori bajabuye ibiharage, natwe dukora kujabura umuziki ugende wumvirizwe dupushe igihugu cyacu cyumvikane mu bindi bihugu. So ijya My Wangu nayikoze bivanye n'amajyamo nkuko nyene nabikubwiye ko arambye haririmba ibintu twumva niki ko ni ngombwa binjoy nabini wacu mu Burundi ni ngombwa binjoy ko natwe turi enjoy indirimbo zabo. Yes. Wavuze ko kera usanzwe ukora hip hop. Ariko ubona yuko R&B ariyo yokorohera, ari nayo ubona ati niyo mbona nokora igakundwa cyane. Mbega ni akahe karusho canke nirihe hinduka kuva uhinduye umudiho wa hip hop ukaja muri R&B, byagenze gute? Feedback yo wayibonye gute? Comment ni nziza, comment ni nyinshi nziza gusumbiza nayindi muri hip hop. Buri abantu benshi bambira dogo gumiyo nyene urashoboye. Yes, bagwesho urashoboye kumwizaho.
urazi byaranyongerereje n'aba subscribe kuri channel yanje. Yes, ninjyana muhunga mugaje ndayifana sana hip hop. Nanje ubwanje ndayikunda, niyo mpamvu nakubwiye ko namye nkunda hip hop kuva na kera. Gusa bivanye n'abatumviriza, rega bino dukora tubiha abatumviriza, tubiha abafana bacu, ko bisabwe bikina abafana bakeneye ari cyubaha. Mvuze naho ngo nkore hip hop ndayikunda gose, gusa mugabo bivanye n'abatumviriza abafana bacu, ni ngombwa tubaha icyo bashaka. Yes, gusa sobwo hatabonetse umuntu akora, subwo habonetse umuntu akora hip hop, ndagenda ndakorana nawe. Hari nk'iyimaze ko nk'amezi 2 narasabwe korabo ninjije mu hip hop, nararafyese. Okay, kubutango kuririmba ubu muri uno mwanya turi ngaha, ugeze ku ndirimbo zingahe? Ndibazo ziragira nko muri 30 zose. Yes, nama audio amwe narayauploadinza, yandi aracyabitse. Hari hizo tarasohora? Yes, hari hizo ntarauploadinga, ntarashira YouTube. Izifise video ni zingahe? Video maze gukora imwe. Bro, mu ndirimbo 30 zose gakora video imwe. Okay, ndagutahura. Urabona ari ikintu bita ubushobozi. Na audio urazi uko itazimvye nka video. Nisanze nakoze audio nyinshi kuriko video, sinayo kuri kurantahura. Gusa mugu umwaka ibikorwa nzoza ndakora n'igikorwa kizasohokana na video, nzatuma nicara nipanga gato ndekurana na video kubwana bari banabimbwiye abantu benshi kuko umuduhama audio ko ubu igikorwa kizasohokana na video moja kwa moja, sinzosubira kwa uploading audio. Yes, okay. Byose byava ku buryo. Mu ndirimbo usanzwe ufise, yes, wavuga ko ukorera hariya. Mbega izo wakoreye ngaha ni zingahe? Nizo wakoreye hariya ni zingahe? Hano mu Burundi, hano mu Burundi wacu maze gukorera song imwe. Iyo nayo nyene yari ya bonane, bivanye n'icyangamoto cyangwa se ibibazo byabaye hagati yanjye na producer. Sinigeze ndayironka, gusa Imana yayo intagije ubuzima mu mwaka iyo song nzoyishirako kubera yari ya bonane. Ariko keshi ibintu byanje keshi ndabikorera hariya hakujya nkuko nakubwiye. Nca nisanga nakoreye hariya hakujya, ariko mwaka kanya na muntu nzoza ndakorera hano mu gihugu cyacu. Yes, ariko bro, yes, tuvuga ko indirimbo hariya z'abarundi zishikayo, kandi nyinshi ziragushikira utarinze kujya YouTube. Mbega uravye nk'umuziki nk'abaririmbyi b'abarundi, nabahe baririmbyi ubona ko indirimbo zabo zikunze gutoboa hariya cyane, zivuzwa hariya? Bitandukanye n'ibi twe twibaza. Mtani nyene ubona indirimbo ziba ziriko ziravuzwa. Hari umuntu bita Lolizo muzizi wa yiwe, haracyabayoboye Mabafre Sat-B, izo ndirimbo ziwe zirumviriza. Dramati indirimbo ziwe hariya barazumviriza. Yes, abantu nibo mbona. Abandi nabo ba Fizo, na Fizo, abandi bato ni mara moja ni rimwe na rimwe. Yes, ariko abo bandi zirakubita. Abo bandi ntushobora kumara indwi yose utumvirije indirimbo yiwe ivugijwe. Kubera bazi bariya abaraguye n'isoko, amakorabo barakuranye n'abasami biyo nyene, ko bica vyoroha kuvuza indirimbo zabo. Usanga bazifise ku ma computer hehe. Yes, no ku ma radio mpaka hariho n'abantu usanga bazisaba mvugiza indirimbo ya Lolita ari kumwe na Alikiba, mvugiza indirimbo ya Fiza ari kumwe na Q-Boy. Yes, okay. Uri hariya, mbega wavuze ko uri muri Tanzania. Uburi majahe? Mfise nk'ahantu nk'atatu nkunda kugenda. Ndaja Mwanza, nkaja ahantu bita Kahama na ahantu bita Geita. Yes, aho ukunze kuba uri umwanya munini yani? Keshi ni Geita town. Ni naho wumva zivuzwa sana. N'abandi kubera ziko twa dufise n'abajama turabazanya vipi no umva twumvirizwa. Ziravuzwa. N'abandi barazumva si muri Geita ndi n'ahandi ziravuzwa indirimbo. Ariko ibintu birameze neza bro. Ndashima Imana. Umuntu aravye ukuntu utagase ntiyo Nikawaida gusala na blessing nkuko nabikubwiye. Aka kazi k'umuziki bro, ubijamo, wabigiyemo kugira ngo wowe utangura kuririmba, anihe target waje ufise bro? Kwanza bwa mbere je nabaye ndi umuntu akunda indirimbo, kumviza indirimbo z'abandi bantu sana. Nkaza ndicara ndazisubiramwo niki haragera mvuga ati kwa nini nanjye sinandike. Bwa mbere bivanye n'ukuntu nabikunda. Nkivyinjiramwe songe ya mbere ntanguye kurekura, nayirekuye kugira numve ko nanjye mfise indirimbo yiwanje, umva nari ndabikunze. Badaye nicaye ndevye ukuntu abandi basani bagenzanje usanga ariko barakora amashow, bariko barakora amakorabo barishwe. Cyanavuga ati kumbe vya bintu ni vyashara, ubigiye mukabishira mu intege ndende birashobora kugutunga. Hariya show ziraboneka? Yes, nyinshi.
yes ino nta show ni murakora ino bado ariko ngira nicari neza nzokora nana kimwe ciza nuko ndekuri ibikorwa bimeze fresh abafana bavyakire ibisho nibisanzwe tuzokora uracipanga yes ndacipanga no gupushinga okay numvishe ko igikorwa nini ciza kana nabonye ni amasanamu menga ni ibintu bimeze neza ku gikorwa cya mbere wewe ubonye ukoze na video mbega wabonye abantu bavyakiriye gute bitandukanye no kuba rusanzwe ukora audio yonyene ngira ngo na video urazi ko ari nayo ikikudandaza cyane mbega yo ubona irikira gushikana yewe kuva uyirekuye kwanza baranezerewe bari bamaze nk'umwaka wose banyishuza video maze gukora video baranezerewe baki bafise isimo baransapotinze kana support yabo nayibonye udu challenge barakora ku ma Facebook barashare yani nabaye ikintu bari bakeneye yes ngira ngo umuntu akora asanzwe ari muri industry y'umuziki urazi umuziki uraguse hariho kuba umuntu ashobora kwandika ashobora kuririmba we nkawe nk'ikintu uyiziko cyane uzi ko umuziki gusumbya ikindi niki ikintu niziko kwandika ndandika nanje bwanye ndicara ahantu nanditse mpaka nkibaza ibintu nije navyanditse kwanza je ndi wa muntu sinandika sintorika n'ikaramu ngo ndiko nandika mu mutwe ndi wa muntu nkubu hageze nk'umusana akambira bana ndafise isongi yanje shaka kujya kuririmba vipi wo kongereza mu icyo cyose blaz ndamubwira nkikimwumviriza tundamubwira tugende studio aririmba vese yanje igeze ningira mu ntamwe ibintu nta mwanya mfise wo gutangura gutorika n'ikaramu ngo nica yana pana je ndi umuntu basi nkunda kwandikira waho nkandikira mu mutwe kuko ibintu bijanye no kwandika ndizi ndi umuntu mubi cyane niyo mpamvu nita chitada monster mnyama wa wanyama ni gikoko c'ibikoko imbere y'ibikoko inyuma y'ibikoko kana abantu barajakiriye kubera barabibona yuko ndabishoboye ivyo mvuga ni kwa kundi nye nakubwiye ati simfe kubuzima cyo mvuga gisa nico nkora amajyamba jana n'ibikorwa ariko mu muziki bro benshi abawurimo ukumva kunze kubwiye ati umuziki uragoye man wewe wasanze bimeze gute changamoto mu muziki ntizishobora kubura ndugu yangu changamoto cyangwa se ibibazo mu muziki ni ngombwa birimwo byinshi hariyo nk'umwanya ushobora kuba ushaka nko kujya ku record urazi bino bintu tuvuga yuko ari nka ihisiya cyangwa se kujya kuntu ba wiyumva mwakano kaya ndumva bana ngiye kuririmba no kora kantu kameze fresh gusuka cyawe sanga mu mfuko nta kunturi izo nizo changamoto za mbere ichangamoto zigira kabiri mu ma studio tujyamwe hari aba producer ushobora kujyama akakugora wa recording zo bamaza kubwira uzozira indirimbo igihe runaka kumbe ufise target yo kuyirekora dufate nk'ubu recording no kwambira akakubwira mu ndwi uzozire indirimbo yawe ukasanga mu ndwi yarenze nawe wari ufise target yo kurekura iyo songi ko izo nizo nivyo bibazo dukunda guhura navyo mu muziki keshi uburyo no mu studio tujyamwe ariko bro akantu kakubaye ku muziki utazofa wibagiye akantu kabaye ku muziki ntazopfa nibagiye ni mu producer na shiri ya mahera ndamuriha buri kintu aranzuruma indirimbo yaranzurumye indirimbo yarantwaye indirimbo no kuri coding urayirecording byose nahejeje yaranzurumye amafaranga na indirimbo yigezama maka kugeza no munsi umwaka uraheze umuntu agaca kubona mwibarabara eti mubigira basani inozenya ibibazo nkene ivyo nyene ni ngombwa bibe mu muziki nese nta kintu cyacu cyose n'ivyashara bisanzwe ni ngombwa icyangamoto cyangwa se ivyo bibazo bize mu bintu byose buri murakora yes okay reka tuvuge kuri My Wangu mbega My Wangu uyandika ngira ngo ni nayo nkuru ishushe muri umwanya My Wangu uyandika wayandise wisunze iki mbega uri mu mapenzi nkuko tuvyumva ariko ararimbira umushiri wawe cyangwa bimeze gute sinarindi mu mapenzi nta mukobwa mfise dukundana ndi single ariko kubereka abantu benshi bakunze bavuga ko bari single iyo bari kuri kamera bavuga ko bari single ni kubereki bro niyo mpamvu nakubwiye ko ino dunia hari abantu bafeka ubuzima n'abandi badafeka ubuzima je ndi muri abantu badafeka ubuzima ndi single nkuko ndabikubwira ako umusore w'amafreshe tuvugisha ukuri ngaha n'uri karakuraba umusore w'amafresheri nkuko yobora umuntu bakundana gute bro je narababajwe n'urukundo sindahola
ndacafise igisebe cy'urukundo nturakira. yes narakunze umuntu arambabaza niki niyo mpamvu ndi single sindakira sinoba ntarakira ate n'igikomere kikiri kibisi cyo ngenda kwita mu rukundo kandi apana gusa bivanye nkuko nyene bikubwiye vya bindi abafana ivyo baba bakeneye wewe ivyo bibazo vyawe vyo muhiri wawe ntibisabwa kubizana mu bafana canke mu bantu bakumviriza wewe bahe ivyo bakeneye hamwe ivyo bibazo vyawe bibisiri cyangwa se bibe secret yawe yes. Okay hama iyo ndirimbo ukuntu nicyo twariko twari kukiriko indirimbo My Wangu wayandise wisunze iki? Indirimbo My Wangu kwanza ugerageje kuyumviriza nubwo ari Igiswahili abagisobanukirwa baragisobanukiwe. Ijya ndirimbo ni indirimbo ivuga ku rukundo ku mukobwa wapfiriye wakunza gukorera utuntu tumeze fresh turyoshe ukisanga wabaye mukundo gasanga yagutwaye muzima wese yes nico kintu nisunze wiyugusa uto wari ubaye mutarababana navyo birimwo Okay urandika indirimbo My Wangu uragenda muri studio wayirekuye indirimbo uyandika wewe ukiri muri studio mbega wabona indirimbo izogufasha iki mu buzima bwawe canke izoguhindura iki mu buzima bwawe? Indirimbo nkuko nabikubwiye bino bintu tubikorera abantu batwumviriza we iyo nkoreye abantu banyumviriza baka ibintu vyanje bakavyakiriza amaboko yose ni ngombwa binteza imbere ko niyo mpamvu je ngiye ku recordinga mba mfise target kijya gikorwa nagiye ku recordinga kinteza imbere yes ko sinde code vya bintu nca nicarana navyo mwigeto apana shaka nde coding ibintu bimeze fresh niyo mpamvu jewe ikintu ntafise ubuhamya ko kino kintu ninagiha abantu ni ngombwa bagikunde pourcentage jana sinshobora ko nagikoze kijya gikorwa kugira kimpushinge ngende imbere bimviremwo kundisha kungaburira kunyambika yes biranashoboka cyane okay ni My Wangu indirimbo yasose ni imaze imisi ibiri sohose iri ku rubuga rwiwe yasose kwa gatanu iri ku rubuga rwiwe ni indirimbo yitwa My Wangu ushaka kuyisacinga yababwiye umuntu arashobora kurondera ni N Claus uragenda ukandika N Claus kugira ngo supporting umuziki w'u Burundi nimutumva igiswahili mugandazi ni benshi mu nk'abarundi nka bose bumva igiswahili mugire sabone kuri page yiwe kugira ngo mukomeze kumutera intege bro dusara barangiza novuga ngo yes nk'uyu munsi indirimbo iri hanze mbega bimeze gute uravye nk'abantu bariko barayihurubona bariko barayihurumbira nkuko wabikeka? Si cyane gose ariko uko biri kose ndashima kuko bitandukanye n'ivya mbere yes icyo shima gusa nuko bitandukanye n'ivya mbere mdogo tuzoshika tu okay Alasi Asmani niko abaswahili bavuga Alasi Asmani yes inzu y'umuntu nakabuye ako kantu wantaye mu kuri ushobora guruhukira niyo kwinosi wo korugakora gutukananirwa no kubaka ningombwa inzu uyironke niko kaburi niho hanyuma tujya yes ayo abantu upanga kubaka inzu ndayifise nubwo ntaramaririza ariko usanzwe waratanguye yes umusore yahegiye kubaka igikurikira ni invitation hapana sindiyo kwanza ubundi ni bezi sana ku muziki niyo mpamvu n'ibintu by'amapenzi ntashaka kubyingira muno munsi cyangwa n'umuziki baraguhemukiye urabandanya navyo ntawomenya nce njamwe tena mwatandukanye igikomere kiracyari kibisi nce nitamutena mu rukundo n'umuziki reka nicare ku muziki wanje mpushinga umuziki wanje ngende imbere basi ivyo by'urukundo bizoza bizitamwe hanyuma ariko suno munsi ariko ikintu nabonye nta muntu numwe ndigera mbaza mbwire ngo je narahemukiye umuntu uyu n'uyu bose bazatubwira ko bahemukiwe keshi na keshi blaza ndakubwira ikintu nubwo bavuga ngo nta muntu w'umweranda burya abagabo keshi ntidukosera ati gute ndaguha impamvu urabona uri umugabo dufate nk'ubu ufise nk'umugore umugore umusiga aryamye sindiyo tufate nk'umugore ntakaza afise we wagiye guhaso ugiye hari abatagiri kujya kuntu baguha ikazi bakagutuka ukora nabi niki amatemeshi mu maso hari abantu blaza bateseka aho hanze hari abantu bateseka we bana wavumwa amate mu maso ngira ngo warose nka 5 vuze tiri 5 rere kanshira umugore wanje aje neza ushitse wanashaka muhira uracafisa amacungu y'umutagiri yakubwiye nabi ivyo yakuvumye ukacyushika mbere umugore muhira kanka kuza no kukwakira ukamubwira abana nshira amazi muri dushe ngo nta maboko yifitiye no yitwarira mwanegera
ko niyo mpamvu keshi na keshi umugabo umuntu ahiga ntituraberanda gusa umugabo ahiga ni sinovuga basi ni nka kujya akumugore burya umugore yaborewe akagenderagwa mu nzira nuko n'umugabo yaborewe akagenderagwa mu nzira naho usanga bitangaje cyane naho usanga nihe usanga bitangaje cyane cyangwa se biteye isoni kubona umugore ari karagwa yaborewe n'umugabo ari karagwa yaborewe uyu mugore yaborewe yes niyo mpamvu ndi ko ndakubwira ati abagabo sawa amakosa turafise gusa umugabo nibaze nyumba ari nko gukoza n'amakuru santage abiri abaka abagore ni yose nta kuntu nova ku mihangayiko narushe nkagukabiza ibintu tora bino bintu ukanka kumfoke yawe amazi muri douche nta maboko wifitiye niki yes bivaye n'ukuntu ba wahasa umugabo ni vya bindi acavuga ngo umugabo wanje ngo yambone yankubise sinagukubise nizacanga moto zo ku kazi naje ntiwanyakire nutanyakire nakigwe nande none ninde mpigira bashiki bacu ni bavyumva keshi na keshi abantu bakunda utazitanze ke yabazo abandi bazocaza kurondera ahandi bazitanga hari no wambwiye mani ngo burya ngo urazi umugore naho mbwira ngo wahejeje kugonga ngo burya ngo baguhakije kugonga ngo nagarukiye munsi y'ipine ariko ngo atabona amaraso ngo nta kimwe yegera yimwe ntashobora kubyizera je nkanje ubwanje hano ndi sinzi uko ari bose ndugu yangu sinizera ikintu bitikiremwa umugore sinizera ni nta mugore nizera kuno dunia y'Imana yes niyo mpamvu ndabwira abagabo keshi si cyane gukosera amakosa menshi n'abagore niyo mpamvu n'umugore kavugishwa n'abantu benshi ashobora kuba ufise umugore no munsi avugishwa n'abantu benshi yararongwe waramushize mu nzu ariko uri umugabo umaze kurongora keshi twebwe abagabo tukimara gushira mu nzu abagore cha twicara kurondera ingo zacu dutera imbere ariko umugore wewe usanga yagiye hariya na hariya ya tari sana tunarangiza bro ni indirimbo My Wangu nababwiye indirimbo My Wangu iri kuri channel ya N Claus genda kugira ngo mu supporting hamwe ibintu bigende bikomeze kugenda fresh bro turangiza ni kihe kintu wari wifuje gushikiriza abafana bawe canka bari ko baragukurikirana twagiye tutavuze niki yes abafana banje cyo ndabifuza ko nijya support yanyu kubera atari mwebwe sinshobora kuba jewe N Claus support yanyu ni ngira N Claus ibikorwa ni vyishi sunu ndare kuri ibikorwa vyishi ko mabandanye kun support muje kuri channel yanje N Claus mu subscribe na comment nico kintu kinyubaka ahantu nanyereye umbwiye hano abantu wanyereye moja 2 3 ndahindura mu kindi kwa kiba gikurikira yes ndakunda sana kubona comment share like basi okay yes bakunzi ba Sky Media TV reka nongere ndabashimire kuri kano karyo mwaduhaye kugira ngo tubane namwe kuri kano kanya gatoya tumaranye ngira ngo ari byinshi mwavyumvise kuri N Claus ikintu abafasha ikintu yabasabye ko mumufasha ni ubufasha yabasabye no kugenda kuri channel yiwe mukagira subscribe kagira comment like zose zirakenewe kugira ngo abone yuko atari karatamba yirorera na cyane cyane urazi ko byose babikora ku bwanyu abaririmbyi baca mu ngorane nyinshi mugabo yo yanabonye na like basa kavuga ati muri ya mvune yanje nagira hari ikintu cyavuyemo basi hari n'uwabishimye biraryoha cyane bigatuma agira nishaka yes mwari kumwe na animateur wanyu Mamadou aka WTOG Mr Kajagare Mihari zinongeza mbe ndabizi ko ari ngombwa tuginezegwe twese nkuko nabibabwiye ubu ntimugiye kumbura nagaruse twari kumwe na N Claus kuva mu rugari inzu y'umuntu nakaburi yagiye dusigera kandi inzu y'umuntu nakaburi maze okay ngira ngo twagiranye ikiganiro cyiza nibaze ko nundi munsi tugutumiye tuzokubona chap fast nzoba nahageze nutaba waja busa niyo noba navuye sinteba keshi sikora kugenda mu gihugu kibanye mare y'ukwezi kumwe cyangwa se amezi abiri ndanyaruka keshi n'indwi zibiri n'intusu zitatu mba nagarutse mu gihugu cyanje gukunda kundi gihugu cyanje yes ugira ko nakajambo kanyuma kugira ngo tumarize ikiganiro yes nkuko nababwiye ni support irakenewe ahantu nanyereye mumbwira nkahindura ya cyo nico kintu no bifuza ko amikindi kintu Dekomi Mosta chita da Mostiano mnyama wa nyama Rugari represento ndabemera cyane Rugari represento yes. Okay ngira ngo mwavyumvishije ni vya bindi nyene byo yabasavye turorane mu kandi kanya ciao